Imana nizera kuja uramubabarira kugira ngo nawe nyene atahe muhira yego kuko utahariye umuntu nawe uzobabarira nawe uzobabarirwa ingorane tenda kwako mke wangu lakini mimi naona unapunguza mdomo. Waridi. Tuka kwanza umwezi. Wala acha muronde. Inywa amazi kwanza. Icara, gerageza wicara. Gerageza kwicara. Urayamye. Nubu n'abarutanye baramuronga bako baramurondera ariko gerageza uzafungura basi niko ujya dukeya ubona ko ngamuzi twese badufite ama stress kwe wadazoboneka azoboneka wari ariko gerageza ufungure dukeya nakuzane dukeya Nene kuzana tukonje dukeya tuvangoma numva namere neza akana nasi basi ugerageze tanira basumuhe tanira umuhe Ego mutama bwanze. Jena nakubajije. Wanyishwe mbwira umwana wanje agwaye iki kubira iki adakira. Urumva? Kandi biti yose narayimuhaye. Umva je situation nakubwiye uko imeze. Parce que déjà urabona yuko umwana wawe avec les problèmes qu'il a kugira ngo akire biragoye. Ikintu kitoroshe. Ahanini ngerageje kuyihweza état de santé yiwe nakubwiye yuko urazi yuko je maze igihe kinini cyane nkora ayiwawe kandi nkagerageza no gukurikirana amagara yiwawe na famille umuryango urawukurikirana none kubera iki ingwara ishobora kubuza warabakurikiranye bakiri bato bakuze bikakunanira kumenya icyo bakwaye urumva ujya muhungu wawe jewe no kubwiza ukuri yuko ingorana afise nibini bivanye n'ibintu wewe urumva ko wamwangiye gutora la fille wa mukobwa byo mukobwa wundi anjige uzanira amazi urumva rero ingorana afise stress mu mutwe kandi izo stress nizo zova zituma agira depression kandi agize depression ari umunsi uzobona aguye hasi vup agacafu ko birashobora kumuha heart attack none wewe crise cardiaque agacafu umuti mze nuko wewe voie de sortie iyo problem aha urumva rero mze ingorane nakubwiye yuko wari dafise ni kibazo cyama stress kandi umuti wacu cyari kugira ngo akire donc complètement bivemo nuko wewe wogira uwo muha permission akagenda agatorya mukobwa ndabukure abane na warda niyo voie de sortie mze je narinzi ko muzana bishasha narinzi kumbwira indi voie de sortie nshasha kumbe muguma muvuga ivyo nyene byo kurongora warda ico naracanze n'igikunda rondera iyindi sortie akire uravyumva rero tutarinze kuvuga ngo mpaka vraiment agenda kubijuje ukuri azofata imiti myinshi azogira tuzobandana dukora ibipimo
Merci. Ibipimo bigire nyene. Ibipimo nta bindi bipimo nugira narapimye tension ndapima nani hiya amaraso turapima amanani yose ama malaria ibiki byose ama typhoide inarien nta kintu nakimagwaye ingorane nyamukuru afise na ryama stress avec ça akacaja muri yo depression kandi muzee burya rero udafashe ingingo ibereye urya mwana urashobora kumubura serious makandi kumubura je Ruganzu mzee mutama Ruganzu nikunaniye nda afata indege akaji Nairobi bakamuvura mais vraiment décision bishasha iyo sans nike ya Warda narababwiye kujyo barabara ntari camwe hariho priority azofata ibimirika mzee aho rero mbona yuko vraiment ugira ubura umwana wawe genda urondere bishasho nzanira kumbwira nusubire kumbwira ibya Warda icyo twara none ko nagerageje byose j'ai tout fait simboni yindi sortie nk'umuganga avec le professionnalisme naramugerageje kumukurikirana mugabo rero umenye yuko ingwara y'urukundo ni ingwara donc idakira gukya nyene byoroshe avec ces médicaments ufata ama paracetamol ibiki kinini umviriza rero kuko umuntu akunze urumva ataronse icyo ashaka cyane ngo ashikire icyo yifuza c'est tout à fait difficile kugira ngo akire uti ntazokira rero donc probabilité yuko akira wari mwene Ruganzu azokira kabishasha je nshaka bishasha azokira kandi atarongoye wari azomira ibimirika ivyo bitamirika vyiwanyu sindakwijeje mze je nk'umuganga sindakwemereye vraiment kuko uko mbona donc avec izo ngingo ufata simbona yuko umwana wazogira umuherekeza kabishasha abandi bose ko batirwa waridi rero niwe agiye kurwara ingwara y'urukundo muri iki gihugu watahanira ama stress abure kugira ama stress yuko twohomba amahera cyangwa tukabura ibyo dukora mu ruganda rwacu abakobwa bariko baravuka ni benshi niyo yobura birika yorogura no azurugura birika uyaje kutimuri nindi yakuzanye muri sinkeneye ndakubaha imyaka yose twabaye bandanyunyuba ndagusonera ariko ngaha imbere gukora nk'umwana ntangurira jewe niba ushaka kunyica niba ushaka gukora iki sishobora na gato ndakubaha ariko no munsi ko ya sinkeneye warida muri iyi nawe manje gupfira ngaha nigishoboka musaza nje nuko nyene navyemeye nawe papa nuko nyene ndamusigikiye ijana kujana wanda ategereza kuja kwa wanda sikofu kabisa wanda usijali wanda karibu watu washi wanda
Papa, niko kweli. Wanda tudumbuizie hapa. Tudumbuizie. Sia. Papa ni David sabi. David sabi. Rekumana kuru. Aje tumukiye. Uyo muti wa wali hari. Yo muti neza cyane. Urabizi igihamaza kwayi. Barose umuti. Umuti ni wanda. Umuti wa wali. Stop. Ona dumbuiza ngwa. La 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 la. La 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 la. Utotoni mwangu Tufi langu Tufi ni waswala wangu Tufi wewe ni rafiki yangu toka utotoni mwangu Tufi langu kipenzi tazidi kukuenzi kukuacha siwezi unanitoa simanzi Tufi langu kipenzi tazidi kukuenzi kukuacha siwezi unanitoa simanzi huwa unanifariji ninapokuwa na dhiki wewe ni mwema rafiki wala si mnafiki huwa unanifariji ninapokuwa na dhiki wewe ni mwema rafiki wala si mnafiki Tufi langu Tufi ni waswala wangu Tufi wewe ni rafiki yangu toka utotoni mwangu Tufi langu Tufi ni waswala wangu Tufi wewe ni rafiki yangu toka utotoni mwangu Maisha ya duniani yamejaa mitihani kayatawala shetani kaondoa ihsani Maisha ya duniani yamejaa mitihani kayatawala shetani kaondoa ihsani watu hawana imani hawamogopi manani dhambi ziko hadharani wengi wako mashakani watu hawana imani hawamogopi manani dhambi ziko hadharani wengi wako mashakani Tufi langu Tufi ni waswala wangu Tufi wewe ni rafiki yangu toka utotoni mwangu Tufi langu Tufi ni waswala wangu Tufi wewe ni rafiki yangu toka utotoni